tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Tujana hariya mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice cya 5 some umurongo waho w'indwi. Ya mbere ngo mpere ku murongo wa 6. Umurongo wa 6 turavuga ngo kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose. Indwi. Nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha, nkuko mutari mu mwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari we Kristo. Amen. Twese tubata umwagazi w'intama wa Pasika yacu ni Kristo. Mwibuke ko hari wundi mwagazi w'intama watanzwe kuri Pasika y'Abayuda. Uwo ntiyari Kristo, mugabo cyari gitutu cha Kristo, cyari gitutu cy'umwagazi uyu unye ari we Kristo. Amen. Umba je birangora, nabonye umuntu nzi cyane kandi naheruka kera, umba byananiye kwikawusha ntamwakiriye. Frère Gilles, genda gusaba byaguru kupepesha. Tujane mu Kolosai ba kabiri igice, ngo Kolosai ba kabiri, Kolosai igice cya kabiri umurongo wa 15. Mwashitseyo? Igamere ku 14 ava ngo ihanaguye n'icete kitwagiriza kimwe amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo. Haleluya. Ikibamba ku musaraba. Twese dusuye mu murongo uvuga ati ihanaguye n'icete cyanyagiriza. Sinzi urubanza ufise imbere y'Imana muri uno mwanya. Hariho strategy Satani akoresha yo kwagiriza abantu no kuba icyo novuga kubashira ko condamnation, kubashira ko urubanza, kwicira urubanza. Mugabo umviriza icyo Bibiri ivuga. Ivuga ngo ihanaguye n'icete kitwagiriza. Haleluya. Urupfu rwa Yesu kimwe mu byo kwakoze, rwahanaguye n'icete cyari hagati yacu n'Imana cyatwagiriza. Byumvikana ngo Yesu amaze gupfa, hari ikintu gikomeye cyane cyabaye hagati yawe n'Imana. Hari ikintu cyabaye restore. Habaye restore ubucuti bwawe n'Imana. Icete kitwagiriza bitubwira ngo yakibambye ku musaraba. Umurongo narondera uri munsi cyane hava ngo ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwe amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo. Haleluya. Iki kirangyohera cyane. Hagati yawe n'Imana nta cete kikwagiriza kikihari. Agakarongo gakurikira ava ngo ikibamba ku musaraba. Ntiyagikuye gusa, yaranakibambye ku musaraba. 15. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Ndagomba guhagarara cyane kuri uyu murongo wa 15. Havuga ngo kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Bantu b'Imana, twese turi hano kubw'impamvu imwe yo guserebra insinzi yacu, ariyo nsinzi y'umwami wacu, icyo twita Pasika. Mugabo ndagomba ndaguha impamvu imwe ikomeye cyane yo guserebra canke yo guhimbaza Pasika wumva unezerewe.
wumva uryohewe, wumva ukunze umwami wacu Yesu Kristo. Impamvu ngenda guhe zinga kuri uyu murongo wa 15 hava ngo kandi yambuye abakuru n'abafite ububasha. Imbere yuko mvuga iki nagome nje muzi gato yava ngo ibyo yakoze byose yabikoze ku bw'uwo musaraba. Iyo tuvuga umusaraba wa Yesu Kristo, abantu kenshi baca babona igiti kimeze kujya ku musaraba, kibambye ku mugabo ari gusa, yambaye urugori rw'amahwa, yacumiswe amacumu, yakubiswe imisumari mu rubavu. Tuca tubona ivyo. Mugabo icyo twita umusaraba kirarengeye icyo. Hari icyo twita mystère cyangwa ibanga ry'umusaraba. Rero ibanga ry'umusaraba rirarengeye kijya giti n'umugabo kimanisweko. Ibanga ry'umusaraba riri hirya y'ivyo amaso yacu dushobora kubonesha amaso. Icyo twita ibanga ry'umusaraba ni ibintu vy'imwemu vyariko biraba ku musaraba. Ku musaraba ni hariko haraba bijya vy'umubiri vyonyene tubona vyabaye ku musaraba. Mbwa ku musaraba hari ikindi gikorwa cy'imwemu gikomeye cyabaye. Ngomba ko twigira hamwe kiduha impamvu ikomeye guserebra. Iyo tuvuze n'imva ya Yesu, kenshi tubona uruhafu ruri ngaho, dutoye umugabo yapfuye yitwa Yesu Kristo tukamushira mu mva. Mugabo hari icyo twita ibanga ry'ijyamva. Hari ibintu bikomeye byariko biraba hajya. Inyuma yujya mu vyimba uri hajya, hari indi operation spirituelle ikiraba ikomeye cyane. Ngomba yuko turabira hamwe kino gitondo. Amen. Yesu ntiyagarukiye muri ijyamva. Igikorwa ciwe ni cyagarukiye ajya ku musaraba. Igihe yavuga ngo aracikanye, si gikorwa ntiyaracikanye muri sanse yuko apfuye ahagaritse gukora. Igihe birivuze ngo aracikanye agasemera akavuga ngo byose birarangiye, realite hari harangiye ivyo mu ino siboneka. Ivyo mu isi taboneka vyovyo vyari bitanguye. Igikorwa gikomeye kandi kitugira bidegemvya ni cyariko kibera gusa ku musaraba. N'inyuma y'urupfu rwo ku musaraba, n'inyuma yo guhambwa kwiwe, inyuma y'iminsi 3 Yesu yapfuye mbere ko azuka, hariko araba ibintu bikomeye cyane ngomba kubasigurira kino gitondo. Ngomba cyane showe guhagarara ku musaraba nkasigura ibintu bikomeye byabaye ku musaraba. Showe kujya mu mva yiwe nkasigura ibintu bikomeye byariko biraba hajya mu mva yiwe. Showe kujya hirya y'imva n'umusaraba nkavuga inyuma y'iminsi 3 Yesu ahambwe ibintu vyariko biraba. Haleluya. Rero niho ngomba shimikire bantu Imana. Inyuma y'iminsi 3 hari igikorwa gikomeye cyane cyariko kiraba mu bwami bw'umwijima. Bibiliya ivuga amajambo akomeye cyane. Sinzi ko akumira mikrofone usubire mu murongo. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha. Aba bakuru si ba Pilato bico gihe, si ba Kayafa bico gihe, no, si ba Herodi, sabami bakijya gihe, no mpisa abami bacu buno munsi. Aka Yesu aba bakuru bavuga ngaha ni kindi gikorwa atari kakorera muri isi boneka, ni gikorwa ikakorera mu yindi si. Ugupfa kwa Yesu ni kwagarukiye gusa muri isi boneka. Ugupfa kwa Yesu impact yako yarinjiye cyane mu yindi si tudashobora kubonesha amaso, kandi muri yo si tudashobora kubonesha amaso niho hakorekeye ibintu bikomeye cyane vyatugiza bidegemvya. Rero nagombe nkura amaso ku vyariko birakoreka muri no siboneka, mbwa ninjire mu vyariko biraba mu isi taboneka. Kuko biritubwiye ngo yambuye abakuru n'abafise ububasha. Ibi ntiyabikoreye hano, mbwa yabikoreye hehe? Yabikoreye ibwina, yabikoreye ikuzimu, yabikoreye mu yindi si, isi y'umwijima. Mwisi y'umwijima mu yandi majambo baduha information ikomeye cyane. Hari y'abakuru, hari y'abafise ububasha, hari organisation satanique ikomeye cyane. Hari abadayimoni kandi bari ku levels atandukanye. Hari abadayimoni kandi bari ku maeshero, bari ku ngezo zitandukanye. Hari abakuru, hari abafise ububasha, hariho Satani umwami wabo, hariho urupfu, hariho kuzimu. Izi zose ni mwemu zikomeye zikorera muri iyo si.
mu bwami bwubatse nk'uko ubu bwami bwo muri ino si bwubatse. Aho nyene aho Yesu niho yinjiye, urupfu cyangwa umusaraba wamubereye umuryango wo kujya contact n'ino si na organisation yose yiyosi na guverinoma yose yayo. Amen. Kubera iki yinjiyeyo, biyatubwira impamvu yinjiye kugira ngo nyene apararize, ashire ku iherezo yake ubwo bwami ubushobozi bwabwo. Alors bitubwiye ikintu nshaka umuntu wese atahura, atubwiye ngo yambuye abakuru. Iki yita abakuru nababwiye saba president mugabo nabami bakomeye cyane nabatware bakomeye gose mugabo bakomeye mwisi y'umwijima, bajejwe uburere, bajejwe amadomene kanaka y'ubuzima bw'abantu, bari ngaho. Ibiba hano mwisi bano Imana nagomba nababwire ko hari ahantu vyigigwa, hari inama zibishinga ntizibera muri nosi, zibera mu yindi si, icyo twita isi mwemu. Aho rero Yesu niho yinjiye, biyitubwiye igikorwa gikomeye cyane yakoreyeyo. Subira usomere. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha. Iri jambo bavuga ngo yambuye abakuru ni jambo mu Gifaransa bise dépouiller. Ni jambo rikomeye, rifite isobanuro rikomeye cyane mu sobanuro nkomoko y'iri jambo. Amen. Ni ryo jambo ngomba ko tumera nk'abinjira mu gatonyi, kuko rifite isobanuro zikomeye cyane nuvuga mu nkomoko yaryo. Iyo bivuze ngo yambuye abakuru n'abafite ububasha, mbega iri jambo bavuga ngo yabambuye bisigura iki? Ijambo rya mbere cyo bisigura ngo yabambuye ibigwanishwa byabo byose. Amen. Claude ngo hano. Reka fate ko Claude ari muri aba bantu, ndahire shaka abantu babiri. Ngo nawe. Reka fate ko Claude hamwe n'uyu mwene data muri iyo si n'abasirikare bafise ububasha, nose mu bubasha bafise n'ubushobozi, nose mu bushobozi bafise n'ibigwanisho bikomeye. Bibiliya ivuga ngo Yesu gupfa ku musaraba ntivyarangiye aho, yaciye yinjira ajya contact nabo. Kugira iki? Kugira ngo abadesarme, abaka ubushobozi bwabo. Amen. Icyo bita kudesarma umuntu mu gisirikare ni jambo ryumvikana, mugabo no mu gisivile dushoboye kuvyumva. Ni nk'uko yari kuba afise inkoho, yari kuba afise amagrenade, yari kuba afise amabomba atandukanye, hanyuma bivanye nuko ndamusumvye inkomezi nkaca ndamwaka ivyo bigwanisho byose. Bitubwiye ngo igihe Yesu yinjira ikuzimu ntiyaragiye gutembera, yaragiye kudesarma abakuru n'abafise ububasha, yaragiye kubaka ibigwanisho byabo byose. Amena. Banimara kandi nabo bavuze juste abantu bakenye ngaha, isi yose ubwami bwose bw'umwijima niho bwari buri. Hari ikintu gikomeye cyane, ibanga rikomeye cyane ryari ko riraba. Bitubwira ngo yabambuye, yabatse ububasha bwose, yabatse ibigwanisho byabo byose. Si cyo gusa, akarabaye. Mu yandi majambo, umwasi muhangano no munsi nta bigwanisha gifise. Nimba mwizera iki jambo ry'Imana rivuga, amweke twobihindukiza tukavuga ibindi. Mbwa nimba twizera iki jambo ry'Imana rivuga, isa tuvugana ibigwanisho Satani yari afise n'abadayimoni akoresha vyose yari bibambuye. Lakini abantu bizera ngaha vuga ati yari bimwatse, yari bimwambuye mu izina rya Yesu. Tuvuga ati yari bibambuye mu izina rya Yesu. Reka ndababwira ico bisigura. Ni nka kujya ufata imbwa igana kandi kara ukayihongora amenyo, igumana yamakari, iguma ikuga, mbwa yishinyirije gutya n'ibihanga, igufashe gutya nawo menga igomba ikuje, iburiye capacity ko atabigwanisha igifise.
reka ndabivuge mu rundi ruhande. Ni nk'uruyuki, hari inzuki bava ngo zataye iboyi. Ni uruyuki rufise ikigwanisho kimwe, hama iyo rugiye rukarya umuntu rukamutamwo uruboyi, ruca rugenda rudafise umuboyi, baca bagwita gute? Umuyinga, imiyinga. Ni ukuvuga ngo urubonye wo kwiruka ngo uragutera ubwoba, ni nka yambwa yo kuga ukiruka ugahunga. Mbwa ufise amakuru ya kera, amakuru mashasha nayo ufise, kuko bayihongoye amenyo. Vuga ati Satani umwami wanje yaramuhongoye amenyo. Haleluya. Nigikuba kimwe mu cyariko kiraba, namwe yo bakoresha ubwayi muratahura icyo aricyo? Ubwayi muratahura icyo aricyo? Ubumara. Namwe yo bakoresha ubumara, yaramuvomyemo. Inzoka itagira ubumara si inzoka, ni inzoka mugabo itari capable yo kugira ivyo yabwirizwa kugira. Nico gituma ku bana b'Imana, Satani hari ikintu yakoze, hari ikintu yakorewe. Iyo ducelebra Pasika, ducelebra ko umwasi wacu yambuwe ibigwanisho vyiwe vyose. Amen. Icyakabiri bisigura iyo avuze ko yabambuye ububasha. Haleluya. Nako ijambo depuye ico bisigura. Icyakabiri bisigura nosiba ko yabambuye ibigwanisho, mugabo yabase n'ubushobozi, yabase n'uburenganzira bwo gukora ivyo bahora bakora. Amen. Ikintu bita kudegrada umuntu ni imwe mu nsigo y'iri jambo. Iyo avuze ngo umuntu bamudegraze, bisigura ngo yari mu autorite, yari afise uruhushya rwo gukora ibintu kanaka, mugabo danku baramwatse iyo poste, baramwatse niyo kashe, baramwatse n'ubushobozi bwo gusinya ku bintu kanaka, baramwatse no kuvuga gijane. Amen. Aguma ari wa wundi nyene, aparanse aguma ari wa wundi nyene. Umuravye ushobora kumumwitiranya na wa wundi, mga realite ntagifise power yari afise, bamuprivye ku bushobozi yari afise. Amen. Urabona hari umuntu bamukura bakanamusuzugura, yandakazeko. Hari umuntu bamukura ahantu ntibanamuhe n'akaryo ko gusubiza ibikoresho barakoresha. Amen. Nione n'akaryo ko kugira mise en prise n'uwo bagombe bakorane. Mbwa ugasanga bacavuga ati okay, sohoka ibiro, bakaca bugana directement. Amen. Bakabaje kumupriva ibintu vyose yarakoresha ngaho, imashini, ubushobozi bwose yarafise ngaho, vyose akamupriva kuri ivyo. Amen. Nosema ko Satani yaswe ibigwanisho, iri jambo cyo risigura ngo Imana yaramuprivye ku bushobozi bwose yarakoresha. Munyumvise. Amen. Ubitahuye Satani yose gutera ubwoba ngo arakugendeye mwijoro. Ubitahuye nose kugira ubwoba ngo umupfumu ngo araguteye ubwoba cyangwa umurozi. Kubera iki? Uratahura ngo Satani n'abakozi biwe n'imwemu zose zimukorera yarabambuye ububasha. Amena. Yabambuye ububasha, aba priva no ku bushobozi bwose barabakoresha. Amen. Ati pastor, none kubera iki Imana yamuprivye? Reka mwibuke ko Satani nta bundi bushobozi afise yahawe n'iyindi Mana, kireso bw'Imana yamuhaye yaciye orienta nabi. Amen. Ega Satani nafise undi Satani amuha ubushobozi. Satani nujya nyene nta namukuru wiwe ahari, ivyo akoresha yabikuye ni Imana yabimuhaye. Igihe yimuhakira mu marayika mukuru mwijuru hamagakoroka, Satani yaciye avyorienta nabi. Mugabo igihe Yesu yaza yaramuprivye ubwo bushobozi. Mumbwire amena. Haleluya. Ikindi kintu nico bise ngo yaramutetereje kumusuzugura. Amen. Ikindi kintu Yesu yakoreye Satani yaramusuzuguye. Ngenda babwira ivyo ingene yamusuzuguye. Amen. Haleluya. Ngengiri imbere yuko ndabivuga nagomba ndababwira ko Yesu ntari karondera insinzi yiwe.
Yesu ntiyavuye mu ijuru ngo agwane na Satani barawukomeye uwo ari we. Yesu yari asanzwe ari hejuru ya Satani n'imbere y'uko apfa. Ega Satani yarigeze gukubitwa mu ijuru akugwa harakorwa mu isi. Erega ivyo ntiyari yavyibagiye. Yesu yamye ari hejuru yiwe. Mbwa why yaje mu isi? Kubera iki yaje hano? Kubera iki intambara ya kabiri? Kubera iki yaje ava mu ijuru amusanga no mu isi kugira mu maru ubushobozi bwose? Biroroshe. Intsinzi ya kabiri ni intsinzi yiwacu. Yesu yari karondera intsinzi y'abizera. Haleluya. Alors Yesu icyanyuma ngo benagirize ko imbere ko ninjira mu nyigisho yanje yarasuzuguye Satani. Gati Satani arasuzuguritse. Ino saa tuvugana arasuzuguritse mu izina rya Yesu. Nagume mbwira umuntu, urabona higi umuntu aho uremereza Satani agaburemereza abadayimoni, akumva umwanya wose ko muniga, akumva umwanya wose ko muhomvya, akumva umwanya wose ko muteza ingwara, akumva umwanya wose kw'imivumo. Nyumviriza, kimwe mu byo wotahura nuko Satani Yesu yaramusuzuguje, kandi yamusuzuguje imbere y'abakuru n'abafise ububasha bose arongoye. Bivuga gutya, ivuga ngo ivyo yamukoreye yabimukoreye en public, yabimukoreye ku mugaragaro abantu bose babona. Haje ku mugaragaro ushaka kuvuga pasta ikuzimu none ni bandi ariko barasista icyo kintu. Biroroshe, Satani n'abamukorera bose niho bari. Amusuzugurira imbere yabo bose. Amen. Yamusuzugurira imbere yabo bose. Isa tuvugana, Satani arabizi yuko ari umunyantege, n'abamukorera barabizi ko ari umunyantege imbere y'abizera. Amen. Reka ndababwire gatonyi ingene yamusuzuguye. Iri jambo bavuga ngo amuteterereza ku mugaragaro, mu Gifaransa ijambo bakoresheje bavuga ngo triomphe. Amen. Ijambo rero triomphe riratandukanye gusa n'itsinzi. Riratandukanye n'itsinzi. Ni jambo ryakoreshwa mu gihe cy'Abaroma, igihe igihugu cy'Abaroma cyahora kijya gutera ibisagara bimwe bimwe cyangwa ibihugu bimwe bimwe. Iyo bategura kujya gutera ibihugu bimwe bimwe, hari ibintu bagira. Bafata igisirikare, icyo gisirikare bakagihereza umujenerale akomeye yamenyereye iby'intambara, hama uwo mujenerale akagenda arongoye izo ngabo, hama akaza gutera icyo gisagara. Bagiye gutera icyo gisagara, baragitera, abanyagihugu bose b'Abaroma basigara barindiriye twumva amakuru y'abasirikare bacu bagiye gutera. Kandi iyo nkuru mwumvirize neza, Abaroma bose ntibaje kugwana. Haje kugwana umuroma umwe w'umujenerale ajyanye n'ingabo, mugabo akagenda kugwana mu gishingo cy'Abaroma bose. No kuvuga iki? Nibaneshwa ku rugamba, Abaroma bose baraneshejwe. Mbwa nibanesha ku rugamba, Abaroma bose baranesheje. Nicyo gituma atoye abasirikare biwe bakagenda ku rugamba, abasigaye ntibaba basinda bibazwa, baguma barindiriye inkuru iza kuva ku rugamba. Urugamba riko rugenda gute? Eske turiko turatsinda cyangwa turiko turatsindwa? Kuko ibiko biraba kuri tere biraturaba ngaha naho tutagiye ku rugamba. Amen. Reka dufate rero ko bagiye hama bakanesha. Iyo ashitse uwo musirikare w'umujenerali yajyanye n'abandi bajeneho n'izindi ntwaro zikomeye cyane, bashitse bakanesha, icyo si cyo bita triomphe. Iyo banesheje, icyo bita triomphe ni kindi kintu, nini ceremony yaba inyuma yibi. Ngombe ndababwire, Imana ishimwe. Bashitse bakanesha, bace bafata umwami waho. Ni muzi rero ngo mumfashe kwigisha. Gafate ko yari umwami n'umujenerali wiwe hagaranga. Bace babafata bakabagira imbohe. Aba ntibabica, abandi bashobora kubica, muga uyu aba basirikare bakomakomeye, umwamikazi, umwami n'abandi baraho bakomeye ntibabica. Barabafata, ikintu cyambere bagira
barabadezarma babaka ibigwanisho. Amen. Hama babasi ibigwanisho basha bafata bakabagira imbohe. Hama bagiye kubagira imbohe bakaca bava mu gihugu bagiye kugwaniramo bagasubira mu gisagara cy'iwabo, muga bagiye batwaye ibimenyetso by'uko batsinze intambara. Abaanye harimo ibintu bibiri. Icambere kwari kugira ngo bahe message abaroma bose yuko umwasi wabo yahora abatsinda, yahora bagwanya, yambuwe ububasha kandi yafashwe, yagizwe imbohe. Reko muranyumva? Icya kabiri harimo kubasuzugura, kuko bagarutse ntibapfa kwinjira mu gisagara uko nyene, baje bategura ceremony ikomeye cyane, umunsi mukuru munini cyane. Abantu bose b'icyo gihugu bagakoranira ahantu hamwe kugira ngo bigine itsinzi y'umwasi wabo. Amen. Bigine ku mwasi wabo yatsinzwe. Aho rero wa mujenerali yaje imbere, hama wa mwami yaneshejwe n'abamukorera bakaja inyuma yiwe, hama abandi basirikare nabo bagakwirikira, abasirikare bari kumwe n'umujenerali. Hama abandi mbohe baraboshwe, baswe ibigwanisho, bamanitse amaboko, barateterewe, bamerewe nabi. Hama wa mujenerali nawe ari ngaho ku mafyeri menshi, ku ma akramasha akomeye, ibintu byinshi bikomeye cyane biko biraba ngaho. Ariko aratambuka, yatambuka nk'umuntu yasinze ku bw'igihugu cyose. Amasinzi n'amasinzi yose ari ngaho bariko bararirimba indirimbo zimuhayagiza, bariko baratazira bashima, bavuga ati wow, igihugu cyacu kirakomeye kikuye umwasi kwizosi. Hama aba nabo bakiriko baragira ivyo, umujenerali yabaryohewe, yabanezerewe, yaba yumva komeye cyane. Muga siwe gusa, n'abaroma bose bumva bati wow, insinzi yatashi wacu. Insinzi mwumvirize yabereye mwibanga. Muga iki twita triomphe ni kibera mwibanga, iki kibera public. Nico gituma ivyo Yesu yakoze ndaza kubabwira, insinzi yabereye mwibanga mugabo vyagaragaye haboneka ku mugaragaro, kugira ngo isi yose y'imwemu n'isi natwebwe tuboneka, tumenya ayo makuru. Imana ishimwe cyane. Hama uyu mujenerali baba bariko baramwambika ibitsibo, bariko baramuha amapete akomeye, baba bariko baramugira umuntu adasanzwe. Mugabo aba nabo baneshejwe, bariko bicwa n'ibimaramari, baba bariko barasufura mu buryo bukomeye cyane, baba bariko baravuga bati wow, bariko umva, bariko barabadegrada mu buryo budasanzwe. Amen. Paulo acakoresha ijambo nyene triomphe, ariko avuga igikorwa cy'umwami wacu Yesu Kristo. Kubera iki yakoresheje iri jambo? Ni kubera abaroma yani imvugo batahura. Praise God. Iyo avuze ngo umwami wacu yabanesheje ku mugaragaro, mugakoresheje iri jambo triomphe, bose igicapo cyaje kibaza mu mutwe ni iki gicapo meje kubereka, kuko ryari hanga ritawuri cyarico gutsindwa kandi ugatsindirwa ku mugaragaro. Okay, Paulo yarababwira ati umwami wacu yaranesheje kandi atetereza umwasi ku mugaragaro. Bose mu mitwe yabo hacaza icyo bisigura guteterezwa ku mugaragaro. Bacumva ati Satani, abadayimoni, imwemu z'urupfu, imwemu z'ubusambanyi, imwemu zisubiza abantu hasi, imivumo, vyose vyari ngaho. Hama igihe Yesu yabanesha, kimwe cyose yacambuye uruboyi rwacu, urupfu arukuramo uruboyi rwago, impembo mbi zitandukanye azikuramo ubushobozi bwazo. Iyi saa tuvugana, Satani yasizwe ari mu gatengo n'abamukorera bose. Iyo duserebra Pasika, mukwiye gutahura icyo bisigura ngo insinzi yacu ni Kristo,
bisigura ni nk'ubu bariko baraserebura uyu mujenerale avuye ku rugamba, abantu bose bariko barakoma amashi. Niba ariko yakomera gusa umujenerale, bariko barakoma amashi ko iyo nsinzi yo mujenerale yahindutse kuba insinzi y'abaroma bose. Hindukira mugenzi wawe mubwira ati sangwa insinzi, sangwa insinzi. Urebe birivuga iki? Ivuga ngo Satani agenda roha yivuga nk'intambwe. Arondera iki? Si intambwe icyo yasigaranye na Karimi. Ashoboye kuroha, ashoboye gukanga, ashoboye kubyura. Bijya bintu by'intambwe byitwa gute? Ubwoya, umugunza, umugara. Ashoboye kuvyura umugara, akakwentimida, akagira ibintu byinshi. Umuntu amuzi atwengera imbere yiwe, akamubwira ati warupfuwe wigira iki? Sinzopfa nzobaho, umwami wanjye akupararije mu izina rya Yesu. Ushobora ati Satani, bone Imana, reka ndababwire ibanga. Satani ikigo kimucura ibigwanisho byo kwica abana b'Imana ni ignorance. Ihinguriro rikorera mu ibigwanisho arashisha abana b'Imana ni ignorance. Si n'ibigwanisho vyiwe vyose yaravyaswe asigara imbokoboko. Yaravyaswe nta kigwanisho na kimwe asigaranye. Cyo gituma bivuga ngo ihanga ry'Imana kishwe no kutamenya, bishwe na ignorance, twishwe no kudatahura ivyariko biraba ku musaraba. Amena. Imana ishimwe cyane. Nagomenda kubwira ngo iyo ngwara siyo kukwica. Nagomenda kubwira ngo ushaka uyiganzura ino saa nyene. Nagomenda kubwira ngo uhagara kuri igikorwa Yesu yakoze, ukavuga ati Satani mu izina rya Yesu wangwarawe va ku buzima bwanje. Kandi bikumva igikomeye kwa rukumu cyo kumurikira, igikomeye kwa gutawa ivyabaye ku musaraba. Uko rupfu rugize iminsi gwasi ndaro mu ihema ryawe, ushoboye kurukura mu ihema ryawe. Kubera iki? Ufise gutahura ko uruboyi rwago Yesu yararwaze. Ubwo bugumba bugize igihe buhangamye mu nzu yawe, tahura igihe Yesu yapfa yarapararije Satani n'abadayimoni n'ibintu byose bitera abantu b'Imana. Ibi vyabaye ku bana b'Imana, ni vyabaye kuri bose. Ndabivuga ukundi kuntu, vyabaye kuri bose mugaba bibenefisha n'abana b'Imana. Praise God. Sishoye guhagarara gutya fise ubuzima buri mediocre, mbaye ukuntu nizera nasenga hamwe ngo Satani ngo Yesu yamupararije winyereke byose bigize bizima, aragusekeza. Amen. Mugabo ku muntu yegamiye umugabo akomeye, ku muntu yegamiye Kristo, ku muntu yegamiye ubushobozi bwiwe, ku muntu yegamiye ijambo ryiwe, Satani ari munsi y'ibirenge vyacu. Amena. Tubakomera amashi bafata ibyicaro. Biriya rivuga ngo agenda yivuga nk'intambwe, arondera uwarosa nga yivuga nk'intambwe si intambwe. Amen. Kadufate nk'ubaka yabo ko cyatangwa kwivuga nk'intambwe. Ugaje mwumva nk'akabeba, reka fata akabeba kuba kari nka munsi y'itapi. Ngo cyumvuga kwise amakri y'intambwe. Wow! Mwosigara nga muri isare. Tube sensere pana kushugwe. Wosigara muri no sare. None ko mutinya kubivuga. Ndazi ko 5 minute 5 ishoboka. Imodoka zose zibazaze. Mwamwakiye. Ngabo ko barakaye twirukanye. Gusa kivuga nk'intambwe. Ko barakabeba kivuga nk'intambwe katwirukanye. Mbega ndababaze uwo tena akavuga ati wakabebawe ndazi byakubayeko. Amen. Uwo tena gahagarara akavuga ati yacu ntera ubwoba ndazuriwe wahurura intambwe kera. Mugabo urufu rwa Yesu kwaguhindura akabeba. Urumva ni siguro yanje nyene. Amen. Tiwe wahurura intambwe nivyo wasigaranye ijwi gusa, inkomezi zawe zose Yesu yazikwatse. Ati jengumyaha kagasubira kagakira ati kriya cankureke ndi hano. Azi ibyo korangira kagize byorangira kazinze umurizo kaje kagenda. Urazi ko bakagiye guhenda batabizi.
iyo satani yamenye ko umuzi aca guheba. Birivuga ngo ubwa mbere yaraje aragerageza umwami Yesu. Yesu amwishyura ijambo, aramugerageza irindi, amwishyura irindi, amugerageza irindi, amwishyura irindi. Birivuga ngo aca aramureka. Iyo asanzwe ubizi, iyo asanzwe uhagaze neza mu kuri, iyo asanzwe uhagaze neza mu ijambo ryo kwizera, icyo akora cyagenda. Praise God. Shengero ry'Imana, iyo tuvuga guhimbaza Pasika si migane. Umuntu avuga ati pastor, mugabo ivyo rero naho bivuze gutya. None ko mbona satani n'ubundi akubita abantu, ko mbona n'ubundi umenga aracyafise ubushobozi, hari ibintu ariko arakora. Haleluya. Kanabwira ubushobozi bwa satani aho busigaye. Ubushobozi bwa satani busigaye ahantu hamwe. Busigaye ko kutazi vyamubayeko aracyari wa wundi yarari imbere yuko Yesu aza. Ndagasubira. Utazi vyamubaye, udafise ishurirwa ry'ivyabaye kuri satani. Satani aracyari wa wundi nyene yarari imbere yuko Yesu amunesha. Ashuye kubandanya mugira vya bindi nyene, mbere wundi muntu yizera. Ivyo nyene karagirira uwizera wundi wewe adashoye kwimugirira. Ashoye gutera urugo rw'umuntu akarusambura, mbwa gatera uguyu bikanka rusambura. Kubera iki? Afise gutahura kwico satani ari. Akamubwira entrepreneur, akamubwira ati you are nothing. Ntushoye gusambura urugo rwanje, ntushoye gusambura umubiri wanje, ntushoye gusambura amagara yanje, ntushoye gusambura akazi kanje, ntushoye gusambura ibinyerekeye. Dika sanzu bizi, umugerageza cyagenda kurondera abatabizi. Praise God. Birika kivuga ngo bana bato babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe asumbura imwisi. Hari uri muri wewe, ninde? Ni Kristo, ni Yesu, kandi uwo yaranesheje. Mvizi mambo hagaruka shikama, mvizi mambo kwikonga muri bintu bimwe bimwe, mvizi mambo duzo kwizera kwawe, mvizi mambo wahagarara imbere y'umusozi kwa bwa musozi we wigira iki imbere yanje, kubera uri muri wewe asumbura imwisi. Shengero ry'Imana, tuyivuge tuyisubire, hari uri muri twebwe. Tuyivuge twongere turondere na mikrofone avuga cyane, tuyivuge. Ishengero rifite umwami, ishengero rifite Imana, hari Imana iba muri twebwe. Ariko kubw'ivyo bivuga ngo babandi nimubatinye, kuko kubwa Kristo mwarabanesheje. Amena. None abavuga babandi ni bande? Ni mwemu z'ubugumba, ni mwemu z'urupfu, ni mivumo itandukanye. Babandi mwarabanesheje. Amen. Hagara kucyo twabaye muri Kristo Yesu, hagara kucyo Yesu ari muri wewe. Hama koresha autorite wawe ufise gutahura ko ivyabaye kuri satani. Twongeye tukavuga ati satani yaratsinzwe. Tuvuga ati satani yaratsinzwe. Okay, tuvuze satani reka mpindure. Vuga ati ujya mupfumu, nujya murozi, nabijya bikoresho byabo vyaratsinzwe. 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 Je ndizera ko umuntu afite gutahura ashoye kugicica n'agico kimugira. Aya ni mwanyumvise. Ushoye kwinjirwamo n'icica, kikicwa niyo comprehension. Kandi babwira Imana, ijambo ry'Imana rishuwe muri wewe n'umutuvura, rishoye kugukiza umutego w'umutezi, rishoye kugukura mu gakaza umwasi yakugaraniyemo, rishoye kukugurira umuryango utigeze wiyumvira. Kubera iki? Ufishishurirwa ry'ijambo kanaka. Kimwe mu byo wokwakira rero nuko satani he is nothing. Amen. Naki mvuze ngo nta n'icyari, Yesu yamuhinduye ubusa. Amen. Nariko ndarondera ituze mu ishengero. Amen. Nariko ndarondera ituze, nariko ndarondera abantu botuza. Weje gusengera urugendo, nta mudayimoni hari yoza guca hirya y'ubwo bushobozi wari beye bw'urugendo. Hama ngo azi atembagaza imodoka. Ati pasa ko nabonye abana b'Imana basenga urugendo zigatembagara. Nababwiye principe.
kuca umuntu atizera, Satani aracyari wa wundi nyene imbere yuko Yesu apfa. Ashoboye gukora bya bindi nyene yokoze nkamwe Yesu ataje. Ignorance. Amen. Gati ibinyerekeye Satani nashoboye kubikorako mu izina rya Yesu. Vuga ati amagara yanje Satani nashoboye kuyakorako. Vuga ati umuryango wanje Satani nashoboye kuwukorako. Vuga ati akazi kanje Satani nashoboye kugakorako. Ndazi ivyamubayeko. Munamika amaso yanyu gatoya. Akaba ari imwemu ihumanye muri kino kibanza. Mu izina ry'umwami Yesu Kristo isohoke. Evil spirit, in Jesus' mighty name. Honga. Apana dutash umwanya nyene. Leave now. Kabi mpemu yateye igihimba cyawe kanaka cy'umubiri bitumye kimera uko kimeze. Ndavuze ngo wampemu, leave now in Jesus mighty name. Leave now. Shataka ramanda lahabaye sikora hatalabaye. Imhemu yose iteje ibibazo mu rugo rwawe, iteje ibibazo mu byo ukora, iteje ibibazo mu kintu cyose, ave kugutahura sinokurekura ngo utahe uko nyene. Ndadeklara mu izina rya Yesu Kristo, leave now. Awarani habe yakiboneka, awarani habe yakiboneka mu izina rya Yesu Kristo. Sishoboye kukurekura turiko tuvuga Yesu muzima ngo ugende n'ibibazo byawe, ujya n'ibibazo byawe. Shatarama sobri karamandeya. Isengere na wewe, isengere. You have power. You have power. You have power. Ndategetse mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse mu izina rya Yesu. N'igitero cyose cyari cyiteguye kugabwa kuri wewe, mu izina ry'umwami Yesu Kristo ndategetse. Turiko turavuga incapacité y'umwasi n'abakozi biwe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ibendera rya Kristo riduge mu buzima bwawe, ibendera rya Kristo riduge mu bana bawe, ibendera rya Kristo riduge mu rugo rwawe, ibendera rya Kristo riduge muri business yawe, ibendera rya Kristo riduge mu magara yawe, ibendera rya Kristo riduge. Live now in Jesus name. Sharakatalabaye. Abantu bategwa n'impemu z'ubusambanyi no kwisambanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo iyo mpemu, abantu bategwa n'impemu z'abamaridonwi n'abafamdonwi mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo uhere no munsi zicika intege mu izina rya Yesu, zicika intege mu izina rya Yesu. Live in Jesus mighty name. Ratozikarabrahanzikalabaye asovrikatovila. We say power. Tuko tuvuga ubushobozi bwa Kristo, tuko tuvuga ubushobozi bwo kuzuka, tuko tuvuga ubushobozi bwa Kristo, tuko tuvuga ubushobozi bwo kuzuka. Abantu bafite impemu z'ishari, ishari rimwe rirenze urugero. Abantu bafite impemu z'ishavu rimwe rirenze urugero. Abantu bafite impemu zitandukanye zo press ubuzima bwanyu mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ndasenga mvuga ngo ubuzima bwanyu bwe libere mu izina rya Yesu, ubuzima bwanyu bwe libere mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bafite abana bari opresse mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo, ubabona ukabona ko batari normal, ubabona ukabona ko ariko bakura mu buryo butandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo mu mwanya nyene abana banyu babe free mu izina rya Yesu, abana banyu babe free mu izina rya Yesu,
abana banyu babe free mu izina rya Yesu Kristo. Rima sharagatalamane rosutaragabaye. Abantu mufite ama evenema yama yisubiriza mu buzima bwanyu mu gihe kanaka, mu mezi kanaka, ndavuze ngo mu izina rya Yesu bihane nino sanyene, in the name of Jesus Christ. Asovrikatola mandaragabaye. Senga mu izina rya Yesu ndasambuye ibyo bicaniro, ayo ma evenema yama yisubiriza mu bihe kanaka, mu mezi kanaka, mu myaka kanaka. Ndavuze ngo be free right now in Jesus mighty name. Rima shakira doska manta koria mandagabale sharede grezika la banda lagabaye risoti kabaye. Abantu bafite imisonga yo mu mugongo, ububabare budasanzwe bwama bubaga igihe cyose, mwivuje mukaburira inyishu mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo amazi ya mpemu yera, ubushobozi bw'Imana butravese muri iyo migongo yanyu, bubakize mu izina rya Yesu Kristo. Abantu mufite amaso yananiranye, mwabuze umuti wayo, mu izina rya Yesu Kristo, vyatumye haba kumeneka umutwe bitigera bihera, ndadekaye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Uyu mwanya ye mwisenga, iyo mwemere kura amaso yanyu mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ndasenga abantu batewe n'ibintu no kwitama amaji, bashira ibintu ngaba bagasanga vyagiye, bagashira ibintu hariya bagasanga vyagiye mu buryo butangaje. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, uburyo nk'ubwo bwo kwibwa n'umwasi buhagarare ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo usubizwe ibyo wanyazwe, amafaranga wanyazwe muri ubwo buryo uyasubizwe mu izina rya Yesu Kristo. Asovriga talabaye mikarozi talabaye, ibintu batwaye vyiwawe utazi iyo vyagiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndadekengwe no mwanya uwabitwaye nagira icyo bimumarira, ndadekonse wewe nico kintu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga rima sakarabaye, abantu bakunda gutwarwa n'ubwenge, ukumva ubwenge bwanyu buragiye, ukamenga uhinduzi ikijuju mu mwanya mutonyi. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, ubwenge bwawe busubizwe ku gihe in the name of Jesus Christ. Ramashata ragabaye sito roma shata kamanda rabaye rosita rabababababababa rimandara sokarabaye. Abantu mufise ingwara hereditere zavuye kuri ba sokuru, ziza kuri ba mama wanyu, abo muvukana uno musi zigeze kuri mwebwe. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo zidisparse muri nukoraniro mu izina rya Yesu Kristo, zidisparse mu izina rya Yesu. Tukivuga incapacité ya Satani, tukivuga incapacité y'abakozi biwe, ndavuga ngo zidisparse mu izina rya Yesu, ndavuga ngo zidisparse mu izina rya Yesu. Rabatozita tekola basikalaba makizovalabaye. Ndavuga ngo abantu bameze kumwe kwa Abisirayeli, baguma bizungurukako, bagomba gutera intambwe igaherera mu mutwe, bagomba kwavansa bigaherera mu mutwe. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, inzira nini ya kandi yuguruye yice imbere yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Abantu mukeneye ubwenge bwo kuroranya ibintu no gukora ibintu bivanye n'ivyo Imana yabahamagariye, ndabasabiye ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasabiye imwemu yo kuroranya. Abantu mukeneye excellence bivanye naho mukora, ndasenga ngo imwemu ya excellence ibaze ko mu izina rya Yesu Kristo. Rima shakarabanda ragabaye ayayaye sutaramaya aya masukarabaye. Tugo turigina itsinzi ya Yesu, tugo turanigina ukunanirwa kwa Satani n'abakozi biwe. Akarama sitarabaya. Hallelujah. Hallelujah. Shatakarabahasi. Wowe bishoboka aduze ibiganza kandi uhumirize. Shakilabaya. Na atandirimbo agume mu gusiyo piano, atandirimbo kumeza mwe tapia piano. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus Christ.
must go. You must go. You must go. You must leave. You must leave. In Jesus' name, you must leave. Rekura abuzukuru ba Aburahamu. Rekura abuzukuru ba Aburahamu. Rekura abuzukuru ba Aburahamu. Devil, you must leave. Devil, you must leave now. Now. Now, in Jesus' name. Ego mpemu yera. Ndagushimiye kuri kugikorwa hano. Ego mpemu yera. Bohora. Bohora. Ikonekte n'ubushobozi biko bararengana hano. There is power in this place. There is power of God in this place. Sharadagamanala. Sito baragadagabaraha. Shashakaradagai. There is power of God in this place. Ingogozos, 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 ingogozos. Zibaremera. Ingogozos zibaremera. Mw'izina rya Yesu Kristo. Zivunagurwe n'amavuta. Zimenagurwe n'amavuta. Ingogo zose zibaremera. Mana yo mwijuru ndasenga. Mw'izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Ingogo zose ziremera ishengero bene data. Mw'izina rya Yesu zivunagurike, zivunagurike. Turiko turavuga incapacity y'umwansi. Turiko turavuga ugushobora kwawe. Turiko turavuga ubukomezi bwawe. Ndasenga ngo ingogo zose, imigozi yose icagagurike. Mw'izina rya Yesu ama influence demoniaque yose ahagarare, acika intege mw'izina rya Yesu. Rema sobri hadaragamanda rabashalalos. Shalalos, 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 shalalos. Manda la gabonda la gabasola ramanda. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mana yo kwizigirwa urakoze. Mana yo kwizegura urakoze. Mana y'ububasha urakoze. Mana ugira neza urakoze. Mana y'icubahiro urakoze. Mana y'ubushobozi urakoze. Mana ubohora urakoze. Mana ugira neza urakoze. Mana utanga ubuntu urakoze. Mana utonesha abera urakoze. Mana yo mwijuru urakoze. Mw'izina rya Yesu urakoze. Turagushimiye urakoze. Turagushimiye urakoze. Turagushimiye urakoze. Turagushimiye kuri kurakora. Turagushimiye ikiganza cyawe. Turagushimiye ubuntu urekuye. Turagushimiye ingogo zivunaguritse. Turagushimiye imitima ibohotse. Turagushimiye ivyiyumviro bibaye delivery. Turagushimiye ingogo zimenaguritse. Turagushimiye imwemu zicika ivuta imbere y'abizera. Turagushimiye ingwara zihunze. Turagushimiye imivumo ihunze. Turagushimiye ubupfuvyi bukuweho, urupfu rukuweho mw'izina rya Yesu. Turagushimiye abantu bari bagiye ku impfuvyi ukijije ubupfuvyi. Turagushimiye abantu bari bagiye kuja mwibarabara ukije kuja mwibarabara. Turagushimiye abantu Satani ariko arasaba wimanye. Turagushimiye. Ndagushimiye abantu wimanye. Urakoze Yesu. Tuvyaguruke ku birenge byacu.